Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, Ibinoni fresh sana kama kawa kule kwenye ya Friday kujoegwa ya vendredi ya kuvibinga ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Kabuzz for real, that's my name. It's another fresh Friday. Nkuko musanzwe mumenyereye Kabuzz for real hamwe na Jimbere magazine turagerageza kugira mwese mushoye gushikirwa mu biganiro bimeze neza. Hari abakunda imyidagaduro, hari abakunda music, hari abakunda ibijyanye na entrepreneuriat, hari abakunda ibijyanye no kwiteza imbere mu mutwe, mu buzima ndetse no mu bindi buzima busanzwe. Uyu munsi rero umutima wanje uragiye kubera yuko uno muntu turi kumwe twarateguye kuva kera cyane kugira dushoye kwicarana nk'uyu munsi uno munsi tuyage byinshi kubijyanye n'iterambere ry'iwiwe ndetse ashoye no kwigisha urwaruka ukuntu dushobora kuva from zero tukagera ku yindi ntambwe. Amazina yiwe bamwita Igor Ntwari Aurel, niwe PDG cyangwa CEO Chief Executive Officer wa company. Ndisiyo sata yuko wewe uramaze gutuma ikintu biciye muri iyo company nayo si yindi yitwa Bazani Aurel. Nyine no kubwira yuko yize amashuri yiwe muri Suisse i Geneve, aho yize igisata cha informatique. Yamaze imyaka 10 hari yanyagerageza kwiga amashuri, mu nyuma aravuga ati reka ngaruke mu Burundi kugira nshobore guteza imbere igihugu canje ndetse nshoboye kwiteza imbere nongere neza imbere umuryango wanje. Murumva yeza yuko ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa ikiyago cy'uyu munsi turaza guhagarara ku bintu bijyanye no kwiteza imbere ndetse na company yiwe gisanzwe gukora, impamvu yahisemo gukora ivyo bintu hamwe n'ibindi byinshi bijyanye n'ubuzima bwiwe. Bakunzi ba Jimbere magazine, nkuko musanzwe mumenyereye kujya nyine twakira abatumire gwacu, kujya nyine tubakirana ewana vibe imeze fresh sana, kujya nyine tubakirana energy imeze fresh sana. Ndagusabe dukomera amashi menshi cyane Aurel Igor Ntwari. Kagenda yagutikomereye deje, kagenda yagut. Asante sana. C'est comment? Ça va, umeze neza cyane gose gute nawe? Ni bon. Twara planinze kuva kera cyane mbwaraba bigiye kuba ubonye. Nacho, uri busy David. Na uri busy. Hari umuntu yambwiye ati iyo ugeze kuri level yo kuba umu CEO, iyo ugeze kuri level yo kuba umu PDG, iyo ugeze kuri level yo kuba utwara abandi bantu, birafise ukuntu witwara, birafise ukuntu wambara, birafise ukuntu ushobora guhindura mindset yawe ndetse n'ibindi bintu. Kubwawe wewe iyo level amaze kwishika ko je nayo ndashikako, sivyo? Ndashaka imanuro yawe, ndashaka unahanure n'urundi rwaruka rwinshi tutaragira kuri iyo level. Iyo umaze kugera kuri step yo kuba umu CEO, uhindura iki mu mutwe, uhindura iki mu kwambara, uhindura iki mu mubiri wawe? Nibaza yuko ikintu cya mbere gihinduka ukuyemo no kuri by'ubusiyo, as long uriko urahura n'abantu, hari ama interaction avec abantu, deja mind yawe irahinduka kubera ko bafite ibyumviro bisanzwe bitandukanye n'ibyo wawe. Maintenant nko muri cadre d'entreprise, wowe en tant que CEO ushobora kufise vision yawe, ufise ushaka nk'ibintu bigenda, sivyo? Ugaca witwa si uri kuri sur le terrain bwira ubikore tous les jours, ugasanga nabo bakozi bawe cyangwa aho mukorana bazokwaplika ibyo mwashize mu byo mwavugaye. Sasa dena kachabaza baguha ama feedback atuma uhindura wowe nyine wabyumviriye kora ko bari en contact direct avec le client, c'est et avec le terrain. Donc icyo ni cyo mvuga mukuru niyo interaction ituma ibintu bihinduka pour le mieux. Ikindi naco nk'ibyo kwambara bavuga ati quand même ati c'est nambara nkuko nishaki kubera ko ni next week ko n'abakozi banje baza kwambara neza. Donc faut qu'on debaha model ati na Jeff nambara kuko ndabwiye ati mwambara ukuntu sinjanja kwambara kundi kuntu kuri contraire. Merci beaucoup. Reka magare kuri ico kintu nyine kijanye no kwambara. Mwebwe musanzwe muri abachef, peut-être wowe uramaze guhura niyo challenge, sivyo? Biramaze gushika umuntu aje gusaba akazi, umaze kuraba ukuntu yambaye, umaze kuraba ukuntu asa, umaze kuraba nyene wese ukuntu yambaye, utarumva n'amajambo yiwe bivanye no kumubona gusa mu jisho giwawe ukavuga ati uyu muntu nakwiriye gukora ngaha. Bien sûr. Présentation cy'ikintu cyambere nyamukuru imbere ko umuntu akuvugisha abona présentation si tugize nuze ya appel d'offre katuza wambaye kama 1000 par exemple cyangwa kaza wiyambara ko wishakira. Bien sûr déjà ntabwo nikira kimwe ndavuga ati uwo muntu ntazi byajemo, ntazi en tout cas il a pas su juger cyane avuga ati ngiye muri iyi cadre ntigeza kuba ndi conforme ukunuko. Dans ce moment là c'est des points nuze yarakatakaza déjà. Abajene turavyirengagiza ivyo bintu. Hari igihe usanga tugiye gusaba akazi mugabo tugiye uko nyene nitwitaye kwambara, nitwitaye kuraba look wacu, sivyo? Woduhanura iki? Nibaza yuko deja uba uzi at least nibaza kuba warondera ama information yaho iyo umuntu mugiye kubonana ntituvuge mbyakazi gusa en fonction y'umuntu mugiye kubonana. Ndashobora par exemple kuba umunsi karonka entretien avec umuntu w'umutajiri ngamu gisaga
cagenda yambara ikabutura ipantaro yumva ikabutura n'ikintu zera n'amasandali umuntu uzi ko yiyubashe ati minimum nanje ko yakiriye reka ngenda mubange nde nambaye uko bitegereza kabisa. Donc la moindre des choses c'est déjà de se renseigner kuba tugiye kubonana kuvyo tugiyemo umuntu akanuze akambara en conséquence kuko dans tous les cas wewe niwagenda wambaye neza ko bwati at least nambaye business mode nta kimwe kiza ko uko bigenda kose nta mapoint uza gutakaza batatanga kumviriza kabisa. Donc urumva mujento n'abantu. Merci beaucoup. Aurel ninde wavutse mu muryango umeze gute, wize secondaire wize primaire ku buryo ufata decision yo kuja kwiga muri Suisse kubandanya université yiwawe? Ndu umwana wa kabiri mu muryango w'abana batandatu hama nize primaire kuri Stella no kuri Saint Michel caniga secondaire kuri Vugizo no kuri lycée du Lac hama byo muri Suisse ntibyari prévu na gatoya disons hamwe Imana ne yabikoze papa wanje bamuhaye akazi amubwira ambassadeur muri Suisse Burundi hama byabindi bumva urubi cyujana n'abavyeyi ukiri muto et à ce moment-là j'avais 18 ans non 19 ans hama mpejeje secondaire nga ndasanga yo mujyango bo bari bagije nari bwahetse nari nki muri seconde ndasanga yo mpejeje première hama cinangwa kwiga hari wibaza yuko ico gari umwaka wawe wajeje umwaka wawe? Naje 2019 niyo warangiza secondaire yiwawe sivyo? Okay, 2019 ni benshi tuzi yuko twayije muri 2019 surtout turaba jeune sivyo? Mugabo mu guheza amashuri nitubone kazoza kiwacu, nitubone ejo hiwacu ameze gute, nitubone mbega akazi tuzogakura he. Turaheza akazi ukaje usanga twigiye kwicara mu marigara. Imana yarabiheza gije, Imana yarabikoze ucuja kwiga muri Suisse sivyo? Urugendo rwawe before yuko utaraja muri Suisse wari muri baba jeune bavuga ati mbega ejo nzoja gukora iki Medjugorje University secondaire yiwanje, warabona flow imbere yiwawe? Alors je ne vois ko namye du moins mais namye sanze nti ico nshaka gukora navuga ati j'ai toujours été intéressé pour dire par exemple tout ce qui était de technologie et ibintu bya finance. Donc navuga ati ko bigenda kose Medjugorje secondaire inivyo bya ambassadeur bya mutama bitaraje munavuga ati jenzo bandanya niga mu bya technologie informatique ngaho ari hari unje mu bya finance. C'était ça les deux domaines qui m'intéressaient. Hama Imana yiye muri Suisse mvuga ati puisque ngiye no hanze d'autant plus que la technologie avance kurusha autant m'investir dans ce domaine kabisa. Hama ndabijamo changia ni chance ndaronka no mu buzi ofesha ndonka n'ubuzi butandukanye nakoresha technologie mbwa ngakoresha n'ibintu bya finance gato donc ndashobora ko fait kulia les deux aspects qui m'intéressent. Umaze kugira muri Suisse wamaze imyaka 10 uba muri Suisse sivyo? Warakoze ubuzi bwinshi butandukanye, ni benshi tuzi yuko baja hari yanye bamaze kuronka kanoti bagaca bashaka kuinvestisa hano mu gihugu ciwabo c'amavuko. Mugabo ndifuza kumenya byagutwaye inguvu zaye kugira usho uvuga ati kano kanoti ndonse ayereka ndayakoresha mu buzima bw'ino aya nayo reka gerageze kuyaziganya kugira ejo nsubiye mu Burundi nzosubiye gukora ivy'iwanje, nzotangura nikorera ivy'iwanje. Alors suko byageze na gatoya twaza ama vacances avec un doigt twabana nande avuye mu bindi bihugu tukikoma tunga Bujumbura genre turi mu ijoro nta kintu ushobora kuronka nta kintu ushobora gutuma ndakwideplacer des choses comme ça. À un moment donné twavuga ati ko iki tutogira ikintu kidupermettre que nous twebwe twaje ngaha à diaspora à l'époque n'abandi bari sur place kugira bashobore kuronka même service turonka turi hanze. Hama nta logique nimwe nubwo tunefise komesa mu Burundi bwa mais tout un kotagira ama discussion hayo hamuna kavuga ati umuntu nyine technologie atera imbere ça pourrait peut-être valoir le coup yuko umuntu avuga ati iki kintu agikoze Bujumbura cyo kora cyo ça pourrait marcher mais encore hacajamwe ibintu bya 2015 et en plus kacuvuga ati kacuba ibintu bya internet ngahe Bujumbura ngene imeze kacuvuga ati est-ce que abantu bangahe bashobora gufeza confiance à des gens bashi ibintu bakumaze ku internet. Donc hari hayo ma obstacle yose byagiye guhinduka buke disons comme ça disons moi na madame we yatumye ntango kwibira ibyo gutaye Bujumbura avant bigutaye n'ijya biri problem hamwe na madame ndumva umengo quand même yari ikindi kintu kimwega atari juste akazi cyanye juste amafaranga. Mwahuriye muri Suisse? Oya twahuriye nga Bujumbura. Bujumbura nyene twahuriye nga Bujumbura. Wari waje ngo muri vacances wenyine aba diaspora tuvuga ati baraje muri vacances? Actually nzi ya mon présence nzi ni ya create connection kabisa. Reka tugare kuri ako kantu nyene turamenyereye aba diaspora benshi bava hanze bakazino tukabita aba diaspora bagaca barondera surtout
abarundi kazi biwacu sivyo abantu bari local nganye ni wacu sivyo habura iki ubwira mushoye gutwara abarundi kazi baba hariya nyene mu bihugu bamurimo so tunga wari muri Suisse habura iki ubwira ko iki bidakunda gukisha kenshi haba ikibazo cyane je ukuri sinashobora kumenya igituma biba uko mugo nibaza yuko akenshi ushobora gusanga murundi kazi yakuriye ngaho sur place n'uwakuriye en Europe probablement ntuzeya mind atari zimwe ibintu mutabatabyumva forcément kumwe China kuri ngaho Bujumbura navuye ngaho donc c'est carrément 19 ans donc c'est dire at some point et c'est bien by'umuntu ngaho Bujumbura donc peut-être que je me retrouve plus avec mon ngaho Bujumbura que mon wo hanze hama nivyo nakunda gusikanda kubwira ati naho uburi hanze utavuga ati ufise umugambo wo gutaha ubwo nyene amadon ndiyumvira ati ni giki nzoba nakoze jewe en tant que Aurel pour contribuer kuri société yanjye pour contribuer nozeya pour le développement de mon pays kacho yumvira avuga ati none ok ntango kwimvira ati comment est-ce que je vais rentrer au Burundi bigende guteka tout ça et tout est-ce que umuntu umugiye mufatane ngaho hanze est-ce que azoshaka gutaha azoheba modove sanzwa yavukiyemo yamenyere kugira ngo agukurikire ugiye kurealiza nozeya ama ambition yawe umva at some point ico iyo calcul bagira usanga au fait je dirais pas plus facile usanga peut-être umuntu ari ngaho Bujumbura arabitawe peut-être kurusha uri hanze nice one wibaza yuko warufise umugambi wahe ukiba muri Suisse le fait yuko utari wifuza kugaruka mu Burundi mu mutwe wavuga ati hayi no muri Suisse ndashaka gukora ibi warufise umugambi wo gukora ibi kipa après canke washaka misi yose zo kwamukoreshwa kujyanye mu buzima bwari yabumeze usanga mufise mukorera muri company ni harageze moment uvuga ati right now jewe le fait yuko nshaka gumino reka nikorera ivyo wanje muri iyo period warashaka kuziganya kanoti kiwawe kuzenya inoti vraiment c'était pas le problème ikibazo c'était plus umuntu atanye gukora avuga ati naho noguma ngandi ndakora sivyo nko kubivuze nzo umukozi mu bandi sivyo nzo umukozi mu bandi kandi ni hamwe uvuga ati uri mu gihugu tout a déjà été inventé ibintu byose biriho en tout cas yuza n'ikintu gishasha sivyo biragoye sivyo kacho uvuga ati ibyo maze kubona ngaha ibyo nzi ngaha sivyo ndabigiye nkabikora mu Burundi sivyo hariho abantu ubuzima bushobora guhinduka hariho en plus mbanongeje ku Burundi kuri situation y'ugihugu cyacu ati naho kwa gatoyi il y a des gens qui vont être impactés je pense principe comme ati naho no bafisa umfasha abantu hakaze abantu 15 20 30 sivyo kwa abantu ubuzima bwahinduka amedime bihinduka kubera ko naronse opportunité kuvuga ati ndabaye hanze ndabonye ibintu hanze nshobora kwapplika ngahe mu Burundi dans ce sens là nice one umaze gufata decision yo kuza rero mu Burundi hariya muri Suisse wamaze igihe kingana gute kugira ugaruke mu Burundi wamazeyo kuva umunsi ufata decision uvuga ati right now harageze ko nsubira mu gihugu canje nshobora guteza imbere igihugu canje haciye kingana gute kugira ugaruke rero mu Burundi 2 mois bari bamaze kwipanga uvuga ati jenje gukora nagarutse en avril 2018 hama nena matanga kugira ma discussion avec mes parents genre muri novembre décembre nana kwivuga tuganira uko tusa etu hama ndayibwira madame ariwe twahavuye tuga mariage ndayimusigurira buke abarambwiye ati prends ton temps byumvire buke naco wihuta bose kwagerageza kugenda bituma ucugaruka ibintu n'ibyo hama amondo ndavuga ati uko nteba kugaruka niko bizontwara umwanya mwinshi kurusha kugira ngo nivyo nshaka gukora ndabishire mu ngiro ati donc ndugenda kugenda le plus tôt possible hama ndabinge nitegura kikane et surtout je nous ai en fait je misais sur le fait yuko mvuga ati il faut qu'on zakare avant que les vacances s'arrangent kugira ngo naho bantu kutaba diaspora bashobora kuba batahura ibyo je nshaka gukora kwa bibayemo bansange mpari natanye kubikora buke ucitangura ryari yaciye ntangura tugishikana tayo gukora ibintu bya événement en fait hani bya livraison macol agira ama événement batike ama événement ngo navuga ati ndiko ndabigira kugira ngo nshobore kumenyana n'abantu bo ngamu gisagara bamwe kamera bashobora kuzofasha kugira ibintu bitera imbere turakora ama événement ya Sheba ya Kigingi bon Medina cyasiba hama turakora n'abaorganisateur nk'atari bake hama dutangura ink'ibya livraison byo gufunga twabitanguye le 4 juin 2020. Okay. Nice one. Ushitangura n'umutangana gute? Actually nta mayara tanguje. Nta mayara tanguje ukora ces choses byansabye. Bon. C'est trop dire kuvuga ata mayara tanguje. Ikintu cyasabye byasabye yuko yenda kugura ivyo kujya nkabifotora. Banzine babifotoreye encore une fois. Ko navuga ati je ibyo ndishobora gukora ndabizi. Aba akazi bashobora gukora abakazi. Twagura ivyo kujya kuri Maki je me rappelle.
naho kuri Kanowe turafotora ibyo kurya hama dushaka amafoto kuri amavideo kuri Facebook. Hama nkavuga ati ushaka ibyo kurya kuri Maki cyangwa kuri Facebook umfite ibyo kuri Kanowe ashobora kukwandikira turimushira. Sinokubwira amakomantere naronka ico gihe bavuga ati urasara mu mutwe n'ibintu byishano byari byeze ati ninde ugura inkoko y'amahera ko kibura umuzishira iyo kwiko katukishikirayo. Hama ndibuka yuko ça c'est on va le 4 juin nakunda kubwira c'est le premier jour twaronse commande yo muso mbere naronse commande mais on avait commencé à réellement kubiposta c'était je crois au mois de février donc Nashanirirwa nicenga muri vi ndaba ko hari ugira commande tukabana hama 23 ageze tagumagize commande ata hama le 4 juin ndabona umuntu wa mbere agize commande et j'étais là vuga ati OK et kana ko atari karambesha hama ndayikora cyo ndayikora ndayimushira aravushima aravuga ati nzi ibintu ngaho mu Burundi gati turiho ngaha ati malheureusement je babitaho ati ahubwo murabwira abagenzi ba. Et à part de ce moment-là, moi n'abandi bagenzi aussi bamfashije ku fait kumenyekanisha ko ari ku statut ari ku Facebook ari Instagram hama buke bwenda baraza bro. Turabizi yuko benshi barishite mu mutwe yuko nimba uri ngaha nyene ugahita ishuri yawe ngaha nyene ukabandanya n'ubundi buzima biragoye gutera imbere sivyo wibaza yuko iterambere ryawe hagiyemwo support yo kuba waravuye mu gihugu ukaja hanze y'igihugu munyuma ukagaruka peut-être warufise umutahe utari mutoya wibaza yuko iterambere ry'iwawe canke uko gutanguza business yawe habayemwo support y'abavyeyi. Support y'abavyeyi bien sûr irimo non seulement abavyeyi mais entourage yawe abagenzi bawe nk'ibyo ndakubwiye ba Jimmy bankoreye babinkoreye atamara ko ansaba kuko nta kwa mfisa abagenzi bashobora kwimfasha j'aurais dû payer kandi nuko nabo babita bavuga ati ko twafasha umujama kabiyageza kwilansa pareil ko bavyeyi muhamwe muvyo mbwiye ati egana ndi muri crise nta banafisi ati basi nizi modoka ngire livraison na modoka waje nari mfise akampa imodoka n'igitoro bien sûr hama abakopine umva bakopine à l'époque ambwiye ati kanda go partager ndabikubwira abandi bantu bose bashobora kubikenera bien sûr iyo entourage idahari biragoye umutahe certainement urakenewe indispensable gukora ibintu bimwe mugabo l'entourage nico kinyamenya mukuru kuko si ton entourage datahura ibyo urashaka kugira abari gupushinga ikugire publicité kwa advertising mu bantu bose ushobora gushikira anta amahera sinzi aho tuyakura directement utawo. Aurel wibaza niyo impamvu bituma turonka pourcentage nkeya cyane yo mu jeune ari ngaha nyene kuri terrain iwacu gushaka gutera imbere wibaza biva kuki abenshi histoire z'abantu benshi twumva yuko yarajabutse igihugu aragenda aragaruka mu nyuma kubera iki ngaha tudashobora kuronka inahe turonka nkeya cyane y'abantu baguma muri terrain iwacu bagatera imbere bariho bateye imbere ndikumvuga ati niyo impamvu turonka pourcentage noya kandi niyo noya niya pourcentage dushobora guharura twese sivyo. Après ndibaza yuko nivyo nibaza yashobora kuba aussi le fait yuko uri ngaha Bujumbura ubona vya nyine cyamisi yose sivyo nturonka abasokunu bamaze bavuga ati kanyoni katagutse kamenye ubweze donc iyo ugize avantage et opportunité yo kuvoyager uraba exposé ku yandi ma idée ku bindi bintu à d'autres systèmes de pensée à d'autres modes de vie sivyo bituma wagura sinzi wagura mind kono bivuga uri ngahe Bujumbura utavuye ubona vya bindi nyene bien sûr kono vya n'imwe sura yuko udashobora gukaya we ibyo wawe mugabo aussi ari iyo fait nkuko bavuga byo ngahe Bujumbura ukiho tubaye fait washaka gukaya kintu ciwa ukazomba no kwakubwira ati ibintu bizokunda abantu bakodekoraje bakagudemotiva bo ubwaho peut-être bagerageje bikanga nawe akatubwira ati ne fais pas la même erreur que moi uje guhomba ukuri lansa kora akazi basta uronka umushahara amutahe quoi. OK ni des critères ushobora kutubwira le fait na experience officielle kuva 2018 ni des critères watubwira kugira umuntu ashobora kubona ejo hiwe abone itara ryaka kuri ejo hiwe surtout ni critères watubwira kuri wa muntu yifuza gutanguza business hiyo entreprise hiyo. Il faut quoi déterminer vraiment quoi déterminer persévérant kuko nta na kimwe kigenda kubishaka nta na kimwe nuko nta na kimwe biroshe cyane kuvuga ati ngira amagarike ko yako ibintu bikora gutesa ko yako ibintu kugenda uko utabishaka sibyo mukavuga ati kweke ndiko ndimena umutwe sibyo donc biroshe cyane mugabo ukavuga ati ndajye nshaka gushika ndahabona kuko ikinama nkagenda avuga ati ibijyo wacu bya livraison sibyo niyo atabajewe twari tubitangura agenda bitangura ngaha sibyo to utavyoje kuko mu bindi bihugu byose biriho donc nta way hari ko mu bundi bitoza abatabaje we baye wundi mais non ndibwira ati wowe ucushaka gukora sibyo cyashobora kuba kigoye
kubera ko turi mu Burundi kubera ko ari ikintu batamenyereye sibyo ko ari ikintu gishasha mais encore une fois ni persévérance no kuri détermination yawe wowe ubwawe paye abantu wowe ubwawe ibyo tumana ndavuga ati kandi amushikiye kamera akagerageza reka ndamufashe akagerageza hamukaca biho trouver un moment donné uko aronka n'aba no bitagusha a partenaire bariko bakora ibintu bashobora gukenera ton service donc usanga bya bintu byawe biriko bikunda pas muri wewe wabyitezemo mo parce que d'autres personnes bakavuga son service est complémentaire au mien kabisa. Nice one harageze moment uvuga ati ibintu bireka ndabivemo. Bien sûr man bien sûr ico gihe wari kuca mu bibazo vyawe ku buryo uvuga ati aho bigeze jewe ndarusha. Reka ndakubwire nk'ahantu hambere ahantu hambere navuze ndafate sese ni igihe bagarika amamoto par exemple bwa mbere bagarika amamoto bwa mbere twikwa dusaba moto ibintu ko biragenda neza tusa du jour au lendemain ati ko bagaritse amamoto donc c'est dire que n'abakode ucikuramwo c'est udafise ngaho nyine imodoka sur place ututa abakoresha manifestation izina entreprise uba yubatse problème y'igitoro à ce moment-là tu retrouves en fait livraison rugira kuri 4000 5000 kwiga kuri 10000 15000 donc abakiriya babo bose baragenda hari ababitahura kandi bagushore mugabo kugira ngo maintain your service ibintu bibandanye kiba kigoye kigoye sana. Nice one. Reka magarire ku izina rya company yawe nibaza kweri kiwumvire baza gaje gute est-ce que kaje TikTok byagutwaye umwanya ungana gutegesha kwiyumvira akantu ka baza oya ni byaje TikTok twaraganiye n'abajama twari ku mico gi hama turajya umwe sa proposa amazina atandukanye hama hari uwe yavuga ati après tout ibintu byose ko genda kose kwaza gutera kumenya sivyo nuwo bashaka kugicagira guba gusaba ibyo kujya ukicyo azobanza kubaza sivyo gatweke tutokwavuga juste baza hama chekira pas twavusha tugira bazego TikTok nyine cyo bavuga ati akanyeneye kamfuro kabisa watanguye urumwe ubunye wambwiye yuko ugeze ku bakozi bagera kuri 16 sivyo sibake n'abakozi benshi kandi urabona yuko ama service yose bagerageza kuyakora neza ushatse ikintu kuri baze ni TikTok ni service nyaruka cyane sivyo gushobora gutwara abantu 16 nigari wabonye yuko vya bintu burya rero birunguka reka ngerageze kuhongeramo abandi bakozi sivyo canke hari aba CEO usanga bari selfish avuga ati jewe na mpamvu yo kongera abakozi reka nipambane jeje ngene ndiswese ata yuko bimeze ko hoyo wowe uwo mutima wo kuvuga ati reka nongeremo abandi bakozi waje gute sinongeremo abandi bakozi kubera izindi raison sinzi ngene bivuga niko akazi kabisaba je n'undi acakora amalivrezo bwanje sivyo amalivrezo je nikorera ubwanje kandi nta kibazo bintwaye uko mvuga ati encore une fois nakazi kiwanje namanda sigona livrezo wanje ndabwiye ati mwebwe mushobora komeje je muri komaka uko naje akazi nagakoze kandi ndagakora n'ubu donc nandazi n'ibintu bigenda maintenant abakozi bagiye bamenyekana au fur et à mesure yuko akazi kongerekana si tugitangwa kwa dufate 5 à 10 commandes par jour hama tukaja kuri 15 20 dire yuko kugira ngo amakomanda nyaruke le client aryoherwe aronke une qualité de service une expérience ya service yatimeze neza fallait ko twongereza abalivreur kugira ngo umuntu akomanze un livreur agenda atore commande ayitwara directement nibe bya bindi usanga umurivreur umwe akakora amakomanda atatu canke ane cari donc et puis on se retrouve à un moment donné comme kena ko ndabikubwiye uronka abapartenaire akubwiye ati ndakeneye umurivreur kuma umurivreur agenda ko azakora ibyo wanje adatondi wawe kasanga n'umurivreur abandi abapartenaire ko akubwiye ati twafise ibintu dutwara kuri biri ponctuel chaque jour dukeneye abarivreur baza babidufasha hama en plus aba indi avantage twaronse ngo indi chance twaronse nuko abantu bakoresha ibya livraison ni benshi babitaho surtout muri contexte turi mu uravuga ati kwideplacer si byoroshe so bitoroshe uvuga ati none ngo udeplace uje muri ville uje gusuma uje gutuma umuti pa ushaka uje kugura umuti uje kurondera ikindi kintu muri ville fasha kwikuzanira a moins cher kandi ukijije umwanya wawe udafashe na sasa uje gutwara imodoka y'igitoro cyawe ikitusa itu non izo service ziri surtout profitable ziri bénéfique cyane ku bakiriya bacu muri uwo mwanya ubintu utameze neza mais même naho byo wemeze tukati twafise déplacement nta kibazo moi je parle du principe yuko twebwe cyo tugurisha n'umwanya
si livre tugurisha umwanya uko wowe ufasha ati mwaje muri ville ngiye kwitorera ibyo kurya cyangwa ugiye kugura ikintu musije pa kwa Fatima cyangwa ahandi hantu uwo mwanya wo gufata uravuye muhiri wawe cyangwa avuye uragiye iyo circulation chimwe tout ça et tout est-ce que moyen ntacu ufise uronda mwi cunguka kurusha nkuko bivuze uvuze yuko ubonye ari ama company menshi akora ibintu bijyanye na livraison ibiki n'ibiki bitandukanye bibaza n'icyo ikintu baza ifise nka identité yacu abantu birukira gose kurusha abandi. J'aime à croire que cette qualité de service il est meilleur que les autres. Je n'ai pas dit. J'en suis convaincu pour ma part. Après, dans ce qu'on a dit, mais jewe ikintu magara ko ni sur qualité de service. Jaka ko umuntu wese ngahe Bujumbura ou umuntu ari hanze aje ngahe Bujumbura il retrouve ari karonka le même service, la même qualité de service, la même expérience aronka comme service de livraison ari hanze. Donc j'essaie kugira en sorte yuko uwo ngahe Bujumbura ni agenda akaronka akaja mu kindi gihugu aronka le même aronka une qualité de service il est similaire ou même mieux que ce que dutanga uvuye hanze ashike ngaha avuga ati cya bintu nico kimwe nk'iyo mbuwe ntaco tubarushije non je niyo nkorera ko vraiment kabisa. Ugerageje kuraba niveau y'ubuzima iratandukanye sivyo hariyo benshi peut-être dutinya guca kuri baza ko ariko tuvuga ati aya mahera baza kucharginga ni menshi ushizemo n'amafaranga yo gufungura aya mahera ni menshi mugerageza ku maintaininga gute ku buryo muvuga ati uyu ari hasi ashikirwe uyu ari hejuru nawe ashobora gushikirwa muto quand tu es ecclésia catholique nokuri mambari ndavuze gute non l'idée c'est pas gukorera bose ntibikunda vraiment nivyo kunda sivyo ko tugize uko aho mwacu tuba qualité de service dushaka gutanga tutagishobora kuyirespecta sivyo je ndi logique kuvuga ati certes afisa ma prix dutezwa gusaba kugira ngo tubanaye dukora sivyo ngiye munsi ndahomba c'est-à-dire que ngiye munsi juste kugira ngo mvuga ati OK Ego, je vais satisfaire nos tranches de prix. Mais on retrouve demain à choix quoi dans la case. Donc, une bande qui a une vision à court terme. On a bugatti. Malheureusement, les Covid, ils viennent de la c'est bien. Donc, n'importe bien choix quoi dans la case, n'importe service, ma condition, à t'égaler à nous dire, bon, il quoi, ali minima tes quoi les abonnés. Et ça qu'on a d'autres ma priante. Malheureusement, David dit quand vous avez tous invité, la violence, c'est encore une fois, on voit iPhone, la Samsung. D'autres ils ont dit, on a chaque tout chaque. Et nous vous mettons, as long que bête que tu as coupé, voilà. Qualité de service tu vois, ni moi ma condition, c'est bien. À un moment donné, on va dire, la conda, tu as une conda. Non, on connaît le bouga. Sinon, je vais dire, tu dois gagner 8 euros quoi que ce soit. Bien entendu, tu dois gagner 8 euros. Donc, kugira ngo abantu soit chikiye ma service yacu. Mais quand même, tu dois gagner pour la première livraison ou tu as application yacu, elle est gratuite. Akona ka effort tugira abantu bataramenyera service zacu. Donc, pour le moment, niho tugeza mu byo dushobora gukora. Nice one. Reka ndagushimire cyane Aurel. Ndibaza yuko urafise umwanya, urafise abantu benshi bakurikirana accounting nzabaza, urafise abantu benshi peut-être bafise application yabaza kugira bashogira ama livraison y'ibintu byo binyarutse cyane. Umwanya ni gwawe. Nimba usakajamo kari ku mutima ushaka kubashikiriza, ndisuye sata yuko ni benshi peut-être bazibaza mbwa batazi ngeneyo. Ni benshi bazibaza bakama bifuza kumva ijambo rivuye kuri directeur wabaza. Umwanya ni gwawe. Akode cyane twe muri baza abantu benshi batuzi abantu benshi batuzi ko dugira livraison y'amashugwe ntitugira amashugwe gustoga livraison y'ibyo gupo amashugwe nico kintu abantu benshi batumenyeye ko kwa bya Saint Valentin donc nivyo twa livraison y'amashugwe ku bantu bari ngahe Bujumbura babwingikiye abantu bari Bujumbura mais n'abantu bari hanze n'iki bari Bujumbura hama ikindi kintu twagira livraison y'ibyo gufungura twagira livraison y'amacourrier turagufasha vraiment dans on aimerait quoi accompagner à niveau de la maison. Tu as fait pas mal de jeunes qui produisent des choses. Tu as dit tout le monde tu vas fâcher. On aurait forcément obligé de faire des shop muri town, changer ou ahandi hantu. Tu vas choisir gufasha kugira livraison. Regarde, si j'ai des produits à vendre ou un service ngorisha, tu vas choisir kuza tout comme tu vas chez le client. Le client va dire de toute façon le prix de scène, le prix à livraison. Donc tout le monde kugira ngo tubaherekeze qui nous aide dans votre quotidien, mais aussi dans le développement d'entreprise. Tu as une solution logistique, ça vous permet à madame de faire des choses, très bien, les cas tu vas fâcher de courir hamwe kabisa. Ndagushimire cyane, reka shimire wo dukurikiranye du début à la fin disuye sate yuko kino kiyago cyacu cari gitoya mugabo harimo akantu tubiri dutatu tune washoboye gukuramwo. Shimire cyane umuntu yashoboye kudutiza kino kibanza cyiza nawe suwundi ni Jimmy Nzi, umwe mu ba fotozi
bafotora neza cyane. Imana imuhezagire cyane ko yashaka kudutiza kino kibanza. Nari kumwe na CEO Chief Executive Officer wa Baza. Mwumvise yuko samashurwe gusa, apana kuhengera umunsi wa Saint Valentin ugira ushaka gushira amashurwe umukunzi wawe. Ageze nakubwiye bebe ndashonje, raba cyo kuri Baza kugira ushobore kugira ibintu biri TikTok. Urashobora no telecharger application yawe tushobora kuri App Store, yego na Play Store, hamwe na Play Store, byose bizira hari. Umwanya ni gwawe. Merci beaucoup, ndagushimire cyane. Mugabo sinzi ko uraba ama hangout ari aka vibe tugira before ko hangout irangiza, sivyo? Duhera kuri rya kamera yahajya tugira gatatu pop cyo tuvuga hangout. Ready? Tuvuga hangout, haga tuvuga Baza, haga tuvuga Jiminzi. Okay. Ready? 1 2 3 pop hangout. Tujya pop Baza. Tudore zaria pop Jiminzi.